Mu gitabo c'umwanditsi yitwa George Evan Mann yise How to Live with Tiger, ni gute wobana n'ingwe, yaranditse amajambo adasanzwe. Yaranditse ngo niwiyumvire hamwe imbwebwe yotangura kwitegereza ubuzima bw'intama zibayemwo maze igashaka kuba nkazo, kugira ibishikeko igafata umwanzuro wo kuja kubana nazo, ikiyambika urukoba rwazo igatangura kubana nazo. Mbe wiyumvira ko imbwebwe nihagera amasaha yo gufungura iza kumva inezerewe co kimwe n'intama mu gihe zizoba ziriko ziririra utwatsi? Mbega urizera ko iza gukunda ivyatsi iriko irabirya? Reka dufate ko yafashe ingingo ntabanduka maze igatangura kuvyimenyereza. Mbega inyuma y'imyaka 5 canke 10 urizera ko izoba yatanguye kumera nk'intama ikanezererwa n'ivyatsi? Oya, ntibizokwigira biyishobokera kuko ni imbwebwe kandi yavukiye mu imbwebwe, ifise n'akaranga k'imbwebwe. Reka tubandanye kwiyumvira ku buzima bw'imbwebwe mu ntama. Imbwebwe mu ntango irashobora kwigora ikigira nk'intama naho bitandukanye n'iciri vy'ukuri. Uko igihe gikomeza kugenda izorambirwa kuko ubuzima ibayemwo buragoye, ni ubuzima bwo kwigira intama kandi ari imbwebwe. Umunsi umwe izohengera intama zisinziriye maze yikure muri zo, igende yiyambura igikoba cazo isubire mu mbwebwe zigenzi zayo. Izogenda mu mbwebwe isubire kwirira inyama, ariko inyuma y'iminsi mikeya kuko ishaka kuba intama izokongera igaruka ije mu busho igombe kuba nkazo nk'uko umenga ntiyigeze iva muri zo. Ariko nta na kimwe cigeze kiyishikira, carashitse kandi irabizi naho idashaka ko izindi ntama zimenya yuko ari imbwebwe iba muri zo. Irarira ahantu yinyegeje ikabura amahoro, ariko ntaco ishobora guhindura kuko ubuzima iriko ibamwo buragoye si ubwayo. Yarihanganye kenshi, umunsi umwe ikumva ubwo buzima ntiyobwihanganira maze ikavuga mu mutima wayo igakoma induru iti, "Oh Mwami, ndazi yuko jewe ntari intama y'ukuri, wewe urazi ico ndico vy'ukuri, ndi imbwebwe. Ntaco nakoze kugira mvuke ndi imbwebwe, ariko Mana yanje ndakwinginga, sinyishaka kuba imbwebwe, ndashaka kuba intama y'ukuri. Mana ndakwinginze gira ico ukoze ku buzima bwanje ngo mpinduke." Maze Imana yumvise isengesho ryayo ikayikorako ikayihindura, ikayikura ku imbwebwe ikaba intama y'ukuri, maze igahinduka ikagira umutima nk'uw'intama, ikagira akaranga nk'ak'intama, igatangura gukunda nk'ivy'intama ikunda, ikarya n'ivy'intama zirya. Ihinduka rimeze nk'iri niryo Imana yasezeraniye abana bayo. Imana yaravuze iti, "Kandi nzobamija kw'amazi meza, mushira imviro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana vyanyu vyose, kandi nzobaha umutima musha, mbashiremwo inkemusha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbaho umutima woroshe nk'inyama." Ezekiyeli igice ca 36 umurongo wa 25 n'uwa 26. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kamere kayo, mumaze gucika muva mw'ibohero ryazanywe mw'isi no kwifuza. Petero wa kabiri igice ca 1 umurongo wa 4. Turakeneye igitangaza co guhinduka Imana yasezeranye ko gikoreka mu mibiri yacu. Yesu yaravuze ngo utavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nivyo uri mu rusengero, ariko iminsi yose wama wisanga mu vyaha wizunguruka ko uko bukeye n'uko bwije. Bwawe waracanganikiwe, ivy'ijambo ry'Imana waravyize kenshi, ariko ntiwigeze uhinduka. Buri gihe uri umuntu arangwa na kamere gusa. Niyo ukoresheje utugupfu twawe bwite ukava mu caha cakuzengereje, umara iminsi mikeya gusa ukaba wagisubiyemo. Wama wibaza uti, kuki navamwo iki caha kandi Yesu ndamufise nama ndamusenga buri munsi? Nta Yesu uragira muri wewe naho wibaza kumufise. Ico ufise gusa n'ubumenyi bw'ivyiwe, warasomye, warumvise, ariko ntawe ufise mu mutima. Kamere wavukanye ni kuganza, nk'uko n'umbwebwe yaganzwa n'ububwebwe bwayo muri. Urashaka guhinduka,
Imana ikora igitangaza cihinduka kandi ntawe uzokwinjira mu bwami atigeze ahinduka. Senga utakambira umwami ati mu mutima musha, nkuramo umutima wibuye, Yesu nyobora umpe guhinduka kuko ndashaka ko tuzokwibanira ibihe byose. Imana ikugiriye neza.